iki bagiye kuba baduserukira muri Jeux Olympiques hariya i Paris mu ndwi zitatu ziri imbere. Twariko turagaruka novuga kiki kubazogenda baherekeje bano ba Olympie canke bano ba athlete. Twariko turagaruka kuri ano mazina Kwizera nako Kwizera Dieudonné batazira Muvuduka, uyu ni perezida wa federation ya athletisme, akongera akaba team leader witwa Nizigama Salvatore mu entraîneur muri athletisme. Giambrione Giuseppe no mu entraîneur na muri athletisme. Munezero Antoinette no mu entraîneur muri athletisme, akongera na team leader muri nako mu entraîneur muri judo, akongera na team leader, akongera akaba na team leader. Mbabazi Thomas Kahele no mu entraîneur muri sport aquatique mu byo koga mu mazi. Nyirwawe Samuel nawe ni directeur général cyangwa umuyobozi mukuru muri ministère y'ugwaruka inkino n'imico kama. Kankindi Marie Chantal no responsable wa village, ndetse na Ndayisenga Jafet mu physiothérapeute. Aba nibono vuga bazoseruka agira ku 8 bazogenda no vuga baherekeje bano ba Olympia. Ariko kiki hari inkuru tubona hano nugwete no vuga gwandiswe na federation ya athletisme hani wacu mu Burundi, bandikira urwego rw'inkino hani wacu mu Burundi seno cyane bitakambira cyangwa batakamba basemi bamenyesha yuko no vuga kubasanzwe cyangwa kubategereza guherekeza abatlete babo, igitigiri cy'abategereza guherekeza no vuga abatlete babo nyabuna hari gike canke kitubahirijwe, kuko hano nkuko bitubibona muri runo gwete kiki hana baserukiwe n'abaherekeza abatlete babagira kuri batatu. Abaentraîneur ba athletisme ni wanashima ni babiri kiki ni babiri, ndetse na nuno perezida wa federation. Ariko bategereza kuba ari bangahe? Batanu. Canke bakaba na batandatu nkuko tubibona muri rino kete. Nuko twiko turabivuga tuvuga tuti hariho vyinshi tubona yuko hariho ukudahuza hagati y'ishiramwe rya baronotsi hano mu Burundi, federation ya athletisme yo mu Burundi hamwe novuga yuko na Comité National Olympique ihurikiyemo ama federation yose ya hano mu Burundi, aho rero bandiki ikete ubusanzwe aramuswa Comité National Olympique Madame Lydia Nsekera, banamenyesha iryo kete ubusanzwe arongoye novuga yuko ubu shikiranganji novuga ministre des affaires de la communauté est africaine de la jeunesse des sports et de la culture. Umva umuyobozi n'umushikiranganji ajejwe ugwaruka inkino n'imico kama hano mu Burundi, bambwiye bati bivuga yuko objet ni contestation de la liste des officiels pour les Jeux Olympiques de Paris. Urumva yuko bariko twoyita yuko kutemera urutonde rw'abasanzwe arabamenyereza aba officiel muri izi nkino za Jeux Olympiques zobera Paris. Banditse bati Madame la Présidente, nous venons de recevoir la liste des officiels pour les Jeux Olympiques de Paris. À notre grande surprise, sur la liste que nous vous avons transmise sur votre demande, vous avez enlevé presque tous les techniciens, y compris notre directeur technique national. La liste des officiels que nous avons transmise est basée sur le nombre des athlètes qualifiés. Sur base des 4 athlètes déjà qualifiés, en attendant la confirmation du 5e d'ici le 5 juillet 2024, nous avons à présent droit à 5 officiers. Si le 5e se confirme, on aura droit à 6 officiers. Madame la Présidente, vous n'aviez aucun droit, sans notre accord, de modifier la liste que nous vous avons transmise officiellement et sur votre demande. En conséquence, Madame la Présidente, la Fédération d'athlétisme du Burundi ne reconnaît pas votre liste et vous implore de revoir la mesure pour que, dans le respect de votre autorité
et du règlement, nous puissions ensemble dégager une solution de commun accord sur base de la loi. Veuillez agréer, Madame la Présidente du Sénat, l'instance de ma considération distinguée. Ikaba yanditswe rero nande na Perezida wa Federation ya Athletisme mu Burundi, Ambassadeur Kwizera Dieudonné. Urumva ko muri rusangi icyo avuga muri nokete avuga ati turatangajwe cyane kubona yuko urutonde twari twarabahaye mwaruhinduye. Ibi byari byavuzwe nuko mu banonotsi bane baronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za Jeux Olympiques mu gihe turindiriye ko hemezwa uwa gatanu ashobora kurunga uburenganzira bwo Jeux Olympiques, barindiriye azoba ari ku munsi w'ejo mu gihe bo muronka, kuko baravuze yuko muri ico gihe bafise uburenganzira bw'aba officier batanu. Urumva yuko hazoba harimo na avuga yuko ntimwanashizemo na directeur technique national uwo ategeza kubaherekeza. Urumva ati rero vyitwa yuko harimo abo ba officier bagera kuri bangahe batanu, bazoba batandatu mu gihe wa wundi wa gatanu agiyemo. Nukuvuga yuko les entraîneurs bazoba ari bangahe? Bazoba ari bane na president wa federation. Urumva na president wa federation hamwe na directeur technique. Abo officier baziko batandatu. Vyumvikana bati ivyo mwakoze ntivyajanye n'ivyo twabahaye twebwe. Uno munsi rero bivugwa biti ivyo federation ivuga nivyo urumva se ega kiki birumvikana aba atlete ni bane, kila mu atlete ategerezwa kuba afise umumenyereza wiwe ama hakaca yongerako president wa federation na directeur technique. Urumva ivyo vyose urumva yuko nivyo seno niwe muvyeyi wa federation yose, ariko federation ivuga ati twe twaraguhaye ibi. Ariko rero umuntu akashaka avuga ati mbega iyo federation ya athletisme mu Burundi itanze ikavuga ati twebwe abi wacu baronse uburenganzira naba bane, turarindiriye n'uyundi ku munsi wa gatanu ashobora kwemererwa canke niyemererwa. Mu gihe yo kwemererwa bazobaye aba atlete batanu. Rero aba bateguye naba menyereza bagera kuri bane. Hazobajyamo directeur technique national nawe akinewe ndetse na president wa federation. Urumva yuko we nka directeur technique ntarimo nka president wa federation avuga ati jewe ndaherekeza abana biwanje. Directeur technique national servere ni wategeza kumenya ivyankenegwa du ivyerekeye imyambaro ibikavuga ati bambaruku bitwaruku akaba impanuro hama les entraîneurs nabo bakavuga ati itware gutya giruku hageze ibi ugira ibi, ivyo byose sino vyinjiramo. Ariko urumva yuko muri athletisme hari atlete benshi gusa rero umuntu acagaruka akiyumvira ati okay ivyo bariko barasaba birumvikana kuko vyumvikana yuko ikete ryo bajyarasose muri seno bavuga bati ni muduhe abanonotsi ndetse naba liste y'abantu mwebwe biwaye mufise. Ariko iyo liste kakihinduka umuntu akibaza kubera iki bashobora guhindura liste kandi aribo bayibasavye. Ubundi agaca yibaza ati no ni nahaseno mbega ikindi kibazo mbega liste iba yatanzwe nubwo n'ama federation itegereza kuba ari ntabanduka. Aha nico rero seno niyo ifise ijambo rya nyuma ivuga iti twebwe nivyo bimwe nagaruka ko muvyo uburyo canke sinzi je sais pas ashobora kuba ari uburyo burigwa na Jeux Olympiques je sais pas, ariko bivuga ati ego mwaduhaye liste ariko ntituca tuyemera nkambara mutse Maria. Ariko none kiki kuyanka uyanka utagishije inama wayikoze. Aha nico rero nagira ndavuga ngarukako wewe iyo utanze liste ukambwira ati jewe nshaka ko agenda Kiki Alonso na Dorcas, hama wewe uronse liste kwa cuvuga uti okay arampaye liste ariko jewe ndavye ibibanza bihari hogenda Kiki na Alonso Dorcas ntagenda. Uri kuravyumva muri ico gihe wewe ni udecide none cangaruka ucugaruka bagaruke bakubwire bati kuri liste mwaduhaye twebwe dufasha.
imbere je uko Ko niyo ndabibona nzira- nimba bari niyo kuba nzira babyanze nziza kumbura. babwirizwa gusubiza muri federation ati bivanye n'urutonde mwaduhaye uyu tubona mwomusubiriza ko je uko numva seno ibibanza dufise kumbure ni nibi biri disponible nibi baka hakabaho ikiyago ko ngaho igice kigaruka nukizi nabo boca bagaruka bati okay muduhe la liste officielle sivyo y'abantu aba tubita gute aba baherekeje aba athlete aba team leader uruvyumva n'abantrainer turabe yuko hariho bamwe batoba bagiye batogiye badakenewe kuko ashobora kubwira ati ntiwombwira yuko mu batlete jewe ndungitse hagira directeur technique atagiyemo urumva ivyo bintu akama nkumva yuko abatlete bo baramukeneye exemple basi nkumva yuko hagiye disons nka je pense nkande mbe turabe dufate nk'ubu uratse abantrainer sivyo uyu bivugwa yuko aserukiye ministère directeur général wa jeunesse sport de la culture agiye guhagarara ministère bashaka kuvuga ati eske uyu c'est nécessaire ko agenda pour une interrogation uyu none si we chef wa mission wa délégation chef yey wa délégation. ndiko ndabiraba ngaha kuko vyerekana Oya, nk'uyu ara- ni bangahe bagenda akavuga ati le responsable administratif au village olympique eske uyu arakenewe cyane ntakenewe gasimbuze ko adakenewe ateza kuba kenewe bamushizeko uravyumva mbega ibi bibanza ntibishobora kongerwa ico ni kibazo ibi bibanza nimba ari ibinyene ntabo kugwa ntabagiye mu kibanza c'abandi kuko uravye nk'ubu nko ngaha nabahe bakenewe cyane gusumba abandi okay president wa federation wa athletisme avuga ati jewe ntegeza guherekeza abatlete biwanje none mbega wa jido nawe yocaza adena afise umujido kabi wanje wa natation nawe ati ndaherekeza kuko uno munsi ikibazo coba afise babiri ntegerezwa kuko ikintu gishobora ku bantu kizi sivyo hari hatugorane tuba ugasanga abatugorane bigasabwa yuko ro president aba hafi kuko muribuka ingorane yigeze kuba kuri sinzi ko ari yari kuri Francine umenga nimba yataye umurongo nimba agize faux départ ndamwibuka neza ico gihe Francine ari totomba avuga ati abari bahari bo kumvugira ntibaserutse ku mwanya wa federation mengo siyo yaraye urumva aba niho bari ndavuga aba uyu president wa délégation ndavuga uyu directeur general niho yarari ivyo vyose na Aloise Nizigama yes nk'umu entraîneur bose umva avuga ati ntaco bakoze uno munsi rero kuri ico kintu avuga ati none twebwe liste twabahaye ko mutayikurikije n'uyundi agacagaruka none twebwe seno mwebwe federation nimwe mudutegeka abantu dushaka kuri liste abo twashize ko nibo twabonye yuko babereye kujako abatagiye ko mudutunge ntibikunda ko bajako yes ivyo rero nukumenya yuko izo brad offer zihari hagati ya federation na seno ziva kuki uno munsi kubera iki federation ya athletisme ivuga ati twebwe twatanze ibi seno ntiyatanze ibi urumva yuko rama mama antecedent hari kuva l'affaire za France canke iki ariko umuntu arashobora kuvuga ati ni seno kumbura ifise ijambo ryanyuma ivuga ati okay mwaduhaye liste twebwe turaravye aba naba kugira ngo ntidushobora kuvuga yuko uyu directeur general wa sport na jeunesse sport de la culture atogenda ndushobora kuvuga yuko le responsable wa village olympique atogenda ndushobora kuvuga ko le physiothérapeute atogenda kandi kibuza yuko hariho abandi bo murandi ma federation kumbure aba muri federation ya natation sports aquatique federation ya judo bo baba nabo batanze liste y'abantu nka bice batatu bakavuga ati no twe dutora umwe lo minimum mu entraîneur ivyo rero na haseno ifise impamvu yakuye mwabo si ha federation kuvuga ati ivyo twabahaye vous devez appliquer gutyo ivyo ni ibintu vuga ati nibaza yuko baza kubisigura yego bisigura
kuri no mubonano bafitanye novuga n'abatlete ndetse n'aba bose nk'ibi Alonso biriko birerekana yuko nibigiye kuba bitari mu muco ko biri kose biragaragaza neza hagati ya federation na seno hariho kutumvikana n'ubu unye haracariho kakano ko kuguma novuga kakano ko kutumvikana cyangwa kutayaga umva kwerekana yuko hariho byinshi bitari ko biraba ubu hari hageze c'est vrai hari ibintu ngaha mu Burundi kabisa bikwiye kuvaho no muri Afrika ni Afrika yose daye kubona yuko hari ibintu bigira bibe wa wundi yarafitaniye utwanteza n'umuntu aca abishira habona kugira ngo bitere imvururu abantu bagende babizi no hari ikintu kibaho ni nk'igihe ushobora gusanga dufate par exemple ibintu bafukafuka kugira ngo ntibigire image mbi fata nk'ubu hari imanza ziba kera hari imanza zaba zo kuganduka bakavuga bati umuntu nubiraba umuntu afite ideni umuhisi yoza kabivuga kera barabikora akavuga ati jewe yagiye amfite amafaranga ye ariko barabiraba bavuga ati ivyo umengana kumaramaza umuntu rwara urubanza rwa nyuma rw'uwo muntu urumva rero ivyo egera umuryango ugenda ububwira uti burya jewe harakadiri twarakoranye aho kadiri twarashize mu mitayinga nuko yaradufitiye amafaranga ya ibi nibi haba umuryango ukavyiga bibaye dans l'interne y'umuryango uno munsi rero ibi vya Jeux Olympiques biko rategurwa mbona kubganje ntivyari bikwiye ko ibi nkibi vyekrata gutya arakwe ko bagenda ibintu bimeze neza hama ivyo bimaze guhera bakavuga ati nubyo ibintu bimeze bucyanye hari ikitagenda iki bakumvikana hagati yabo nimba rero batumvikana federation na seno ministeri ikintervene kavuga ati nyabuna dukore gutya turabarundi twese dushaka iterambere rya sport hano mu Burundi ariko hako umwe akora ibi uwundi ntabishigikire igihe cyose ivyo c'est pas une bonne image pour le pays c'est pas une bonne image pour le sport ibi birakwiye guhagarara nuko rero nuko byifashe novuga muri seno ndetse no muri federation ya athletisme ndabibutse rero ko novuga ino koraniro riza kubera kuri Royal Palace igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo muntu mbere yo kwerekana abantu ba athlete icyese bagiye guserukira Burundi muri Jeux Olympiques zigiye kubera i Paris hari anye hazoba ari mu ndwi zitatu ziri imbere mu makuru ya nyuma novuga dufise yani wacu mu Burundi reka tugende tubabwiye novuga no kuri urukino rwa kivandimwe rwari ko rubera ngaho kikibuga cha CTN canke Centre Technique National hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 kuno kwezi kurangiye kwa gatandatu n'urukino rwari rwatunganyijwe novuga na equipe y'abavetera yitwa Ubucuti isanzwe irongowe na Armel niyo nkuru batazira Konde Boy bari baramutse bakira equipe yo kuva hari anye muri Kongo Igoma yitwa Kacece VC equipe y'abavetera yitwa Kacece yari anye Igoma barahujije ubwayi rero baranyinyana mu rukino rwa kivandimwe birumvikana baza kuba barangiza ari bitsindo bine ku bindi hagati novuga yini migwi ibiri ku ruhande rwa Bucuti ibitsindo bine ku ruhande rwa Kacece VC ibitsindo bigira kuri bine umva ko gwari urukino novuga gwaranzwemo n'ubuhinga bwinshi cyane gose ibitsindo bine ibitsindo 8 mu rukino rumwe numva ko hari akabisa hari bagerageje novuga kwerekana ubuhinga ku mpande zose dushimira rero Celestin Ndayishimiye Sele uyu ni disciplinaire canke n'usanzwe ajejwe indero muri no equipe ya Ubucuti FC yatugejejeho novuga ino nkuru urumva yuko rero imigwi y'abavetera hani wacu mu Burundi komeza kunga Ubucuti cyane gose novuga ni imigwi yo ngaho onye mu gihugu kibanyi ca Kongo ejo bundi twarababwiye kuri equipe yitwa Umoja nabitwa Nyiragongo FC yari anye Igoma nayo nyene yari yagendeye equipe ya Asaf Burundi nga kuri Entente Sportive match yabaye ku munsi w'Imana nabo nyene
ariko kandi ni na match igiye kubera hariyanye ku kibuga ca Centrale canke kuri Sainte Famille hariya mu Kinama hagati ya Umoja FC ekipe yo ngaho onye Baraka bagiye kuba batana mu mitwe na ekipe y'abawigeze FC yo ngaho onye mu Kinama azo bari ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 5 zuzuye neza byukuri rero naho gukweza ino migwi iziza bucuti iziza Asaf Burundi abawigeze n'abandi bagiye batandukanye bakomeza gutunganya inkino za kivandimwe ndetse bagakina no vuga n'iyindi migwi ngaho mu bihugu bigiye bitandukanye bibanyi kugira ngo n'ubundi bucuti bukomeze no vuga gukomera hagati y'iyi migwi ariko kandi ku yandi makuru yandi ya nyuma dufise nino tournoi zonale yo muri zone Maramvya abona rero yuko igiye kuba itangura icese uno munsi igihe cy'isaha 8 hariya kuri terrain 15 yo mu Maramvya tournoi zonale Maramvya rero uno munsi kuri terrain 15 mu Maramvya igihe cy'isaha 8 hagati yaba batware bo muri zone Maramvya baza kuba batana mu mitwe mu rukino rwa kivandimwe n'abapresident b'imigwi ndetse bafatikanyije n'abamenyereza rukino rwo kugurura icese ino tournoi ariko igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo zuzuye neza ni match yo kugurura icese ino equipe nako ino tournoi hagati ya Real Barca na Famille Watoto izindi nkino zoca zibandanya ku munsi wa gatandatu ejo tuzogaruka tubabwira uko runo rukino rwa mbere rwagenze uza kuba agira amahirwe yo gutahukana intsinzi uno munsi ndakwibutse gusa yuko igikombe cy'umwaka uheze cyatahukanywe na Real Barca batsinze ino equipe nyene ya Famille dushimira rero abagenda batunganya zino nkino hariya mu Maramvya harimo Congera Onesime n'abandi bagenzi babafatanya abitwa ba Antoine abitwa no mwaka harimo banze Imana Mayero umumenyereza twababwiye yaronse equipe mu Rwanda ndetse na mugenzi we Aruna bariko bakora ikintu ciza cyane gose ni mu ntumbero yo gufasha abantu bajene bari mu ruhuko kutaja mu bintazi canke gutwarwa no vuga n'ibindi bigiye bitandukanye byo bangamira no vuga amagara yabo bityo rero zinkino zikabokipa iki gyose hama kiringo no vuga c'amashuri kikagaruka bameze neza uruko babumariye no vuga muri zino nkino tusimbire muri Afrika gati mbere yuko twerekeza ku mugabane w'Iburayi nako ku mugabane wa Afrika akiki uno munsi hari anye mu gihugu ca South Africa niho hagiye kuba haba tombora y'ukungene ibihugu bigiye kuba bitana mu mitwe mu ntumbero yo kugwanira itike yo canke gukura kuna namwe kugwanira itike yo kuja mu gikombe ca Afrika cha 2025 bigiye kubera muri Maroc twarababwiye no bw'amagenekerezo kino gikombe no canke amasango kino gikombe kizokinirwako hazoba ari mu kwezi kwa 12 mu matariki ya 18 gutyo kirangire mu matariki ya 14 mu kwezi kwa mbere gutyo onye rero urumva yuko kiki vuba cyane gose zino nkino zo gukurakura namwe mu kurondera ino tike zigiye gutangura icese imbere yaho novuga tuza kumenya mbega ibihugu bigiye bitandukanye harimo n'igihugu cyacu Burundi kigiye kwisanga muri hetsinda n'ivya ibihugu bigiye kuba binyinyana n'u Burundi mu kurondera no bw'ino tike igiye kuja mu gikombe ca Afrika kigiye kubera muri Maroc n'ibintu twikitu abatari bake turindiranyisha cyane gose nibiza no guca kuri Canal Plus biza kuba hano mu Burundi azoba kwari igice saha 8:30 kuri Canal Sport 1 aho rero haza kuba icagura y'amapool nubwo ko namatsinda kugira ngo tumenye mbega imigwi izobiri mu amatsinda ayahe
cyane twebwe ikintu tukora tuvuga tuti twebwe twiruka ku Burundi bw'iwacu mbeze wa turi mu itsinda irihe bishaka kuzotworohereza kuronka iyo qualification kuko murazi yuko haciye novuga yuko kane zibiri tubiboneka yuko duhakwa kugenda murayibuka iherutse igihe harimo za Centrafrique zande habuze gati igihe Centrafrique umenga dutsindiye hano mutanga yari dutsinze umenga byari bitatu kuri bibiri kuri kimwe ubona yuko habuze gato bari bashizemo ingufu kabisa ibikurikira murazi yuko Cameroon kabisa twaviriye ku murongo kabisa kwa tugende rero nibaza yuko aho tuza kugwa dusenga Imana dusangeho ibihugu bidakomeye tubibutse gusa novuga amashapo uko arane agiye gupangwamwe novuga amatsinda novuga atandukanye yo yizi nkino zo gukurakuranamwe iyo mvuze rero amashapo ni bihugu biba byashizwe hamwe ku buryo mu gupangana bw'amatsinda ivyo bihugu bitaza guhura biza guhura nubwo nk'ubu dufate nk'ishapo ya mbere ni migwi novuga bihagaze neza kuri classement izi za classement za FIFA shapo ya kabiri nayo ni bihugu biba biri ngaho honye baza baratoramwo rero igihugu kimwe kuri shapo bafonda canke bagira itsinda nk'ubu mu ishapo ya mbere harimo igihugu ca Maroc nibo elimination ya mondial eliminatoire mondial igihugu ca Guinée Equatoriale igihugu ca Zambia igihugu ca Benin Angola Ubuganda muri East Africa nibaza yuko havuye Congo bari mu ishapo ya mbere Ubuganda nabwo buri mu ishapo ya kabiri harimo igihugu ca Namibia igihugu ca Mozambique igihugu ca Madagascar hama mu ishapo ya gatatu hari igihugu ca Kenya igihugu ca Mauritania Congo Brazzaville Tanzania Guinée Bissau Libya Comores Togo Sudan Sierra Leone Malawi na Republique Centrafricaine iyi ni shapo ya gatatu shapo igira kane ni igihugu ca Niger Zimbabwe u Rwanda igihugu ca Gambia igihugu cy'u Burundi cyacu igihugu ca Liberia Ethiopia Botswana Lesotho Eswatini Sudan Amajepfo na Chad turi mu ishapo ya kane nikuvuga ko dufise amahigwe menshi yo guhura novuga n'ibihugu rutura uvuga abari muri shapo ya mbere ya kabiri ni ya gatatu kandi ababoni bari mu ishapo ya mbere ya kabiri ya gatatu benshi barakomeye yaba mbere n'aba kabiri bo baba bakomeye n'imiburiburi aba gatatu ushobora gutombora ugasanga urahuye na equipe mu nyinyana uvuga ati iyi equipe kabisa mu shapo ya gatatu par exemple muhuye na Congo Brazzaville canke iri Comores canke Sierra Leone muri mu shapo ya gatatu canke ziza Tanzania nabo oyabo twokina Rwanda kabisa twokina kabisa Kenya nayo twogwa twokina kwe Zambia Sudan Zambia wavuze iri mu itsinda rya Zambia iri mu itsinda rya kabiri canke rya gatatu iri mu ishapo ya kabiri Zambia bari kurundi rwego rero nuko byifashe umumva ko amashapara uko uno munsi rero baza kuba batora igihugu kimwe mu ishapo ya mbere igihugu kimwe mu ishapo ya kabiri mu ishapo ya gatatu mu ishapo ya kane bakaca bafata itsinda gutyo nyene n'indi tsinda gutyo nyene maka amatsinda yose akwire nuko byifashe uko twababwira coco nuko ibirori nobwa byino tirage so bigiye kuba bitangura vuba cyane gose mu mwanya uri imbere nka 8:30 yahi wacu masaha yawe kuko ni saa 6:30 masaha mpuzamakungu saa 8 n'igice zahi wacu nibaza yuko kubafise ama decoder ya Canal Plus biza kuca kukibiriraho nkuko bakunze kuba babikora kiki bakunze guca kuri biraza guca Canal Plus Sport 1 kabisa rero kubazo bari imbere y'imbonesha kure zabo baze kuba bari hafi birabire uburyo bakora no vuga ino tombora ko biba bimeze neza cyane gose yana twebe ndibaza yuko
nibaza ko nza kuba ndiko ndagira nimba ndabirabira muri telefone ndiko ndataha kuko nimba duheza saa 8 nsimba ndashika muhira ariko Pempo ico twovuga kwaya matsinda kwaya mashapo Pemporte aho twogwa hose kikina Alonso bidusaba kurondera amanota hakiri kare saba kurondera amanota hakiri kare ntidusubire kwifuka bwakeye nkuko tugize iminsi tubona ugasanga kuri journée ya nyuma turacapambana tugira ibiharuro ngo ibi bigenze uku nitumanze dukate hakiri kare kuko umuhinga hujya ngo kujarara karavye mu gihe tuzorindira ko bidabu kuzosanga bitugoye Pemporte aho twogwa hose twumve ko ajya amanota ya mbere n'aya kabiri ari amanota ngira kamaro ku Burundi nuko rero isani 6:44 muri studio za Buja FM nizere ko muri ko murabandanya mugira ibihe byiza cyane gose witwa Saidi numumenyereza hari yanye mu Marambya coach Saidi kikinibaza kumwibuka bageze kumutumira hano afise equipe yitwa Ramasia ariko aradukurikirana n'umuntu wacu cyane gose tumuramutse tunamwifuriza nibihe byiza cyane gose aha tubwira yuko muri riya turunwa muri zone Marambya wewe equipe agiye kumenyereza ni equipe yitwa Buhomba City Buhomba City ikintu gisiguriye aha rero yo cyato Buhomba City ni izina ry'ahantu ni sangara ahantu kuko hari yanye mu Marambya hari uburere usanga ibana bwakure kurusanga bwitwa andi mazina rero ndabo tumwifurize nawe tumwifuriza amahirwe muri no turnwa nuko mukanya gato wo ice tugaruka tutandukire no vuga nayavugwa ayavugwa hari ya anye ku mugabane w'Iburayi ndetse n'ahandi hatandukanye kiganiro ni B-Sport ndacari Alonso ndi kumwe na Kiki ndetse na Novas namwebwe muri benshi cyane gose muri hagiye hatandukanye dusubire kandi novuga tubaramutse dusubire novuga tubifurize kubandanya muroranirwa mu byo murimwo mu mirimo yanyu ya misi yose abariko barihereza bariko barivuna umusase tubifurize novuga akayabagu ariko kandi binabatembera neza ku batarabishikira nabo nyene ku bw'imvo zitandukanye y'abana uvuga kubwo tararonka umwanya ibaza neza yuko akanya kaza kuza keza kugira ngo namwe bibashikire ababibuze nabo nyene Kiki ibaza yuko batokuyehura oya ntibihebure tararenga nuritera ingata hari igihe ibintu byogenda neza ko natwe ntituravyihereza turacarindiriye ariko rero nuko tubaramutse cyane gose abatandukanye ariko tutibagiye boss kabisa boss John akubwira ati rero muri izi nkino zihari utumayo turahari sinzi rero Alonso wewe yavuze ngo azokwambara iyo ubwongereza Novance wozo kwambara yahiye yewe narayambaye wanashimye iyo nzambara ya Espagne jewe n'ukuri sinzohemukira abi wanje nubwo bavuyeyo abataliyano akambikire nzokambara nubwo bagiye oya vuga abakirimwo abo novuga yuko je no banshigikiye mu bakirimwo babagihari jewe kabisa no ndi nyuma ya Espagne Espagne kabisa ariko gusa abataliyano nibo nubwo bavuyemo nuko rero kwa boss John izo mayo zose zirahari wa muntu we ukunda ubufaransa wa muntu ukunda ubwongereza ukunda Espagne ukunda ubudagi genda kwa boss John izi match uzozira wambaye mayo Novance biraryoshe gutsinda match wambaye mayo yomugwe cyane nuwo muwa mwicanye arakubwira ati felicitation ariko arashaka kubona uyambara ishati nkuko kwiwanje agacavuga ati none wewe ugashaho ufaniye kuva ryara kubazo byinshi ariko wambaye akamayo uvuga uti aha rero acambwira ati felicitation kabisa muratsinze kuko abayababonye ko wambaye umwambaro rero izo mayo zose zirahari ariko n'amawuti narahari nimba uvuga ati jewe nka jewe muri iyi minsi naramubwiye boss John nti
ndi mu gusohokera umupira w'amaguru imigwi ihari nimba ari 3e division indabire canke deuxième nta 3e division no tanguriramo deuxième division canke première na rythme ya deuxième deuxième ni nka n'umwanya muto jewe bimpa n'umwanya muto kabisa rero ibirato birahari impuzu zirahari amashazi ariko ufise equipe ya 3e division nkazosura guca ahantu ku matera nkabona bamwe bababwiye ngo ni mwambura abandi mwambare abantu nzobitwarira Boss John yaraje afise amashazi y'Ibrarya bura amashazi y'Ibraruzuye y'uburyo bwose abe makurere yose mambe kugira ngo ushobore kwambika abo bana bakabegwa ni kwa Boss John rero mukeneye ni 79 821 297 kwacu mubwira ati urafise ibi nkaza kuvyitorera ahubwo ati ndabifise ingo witorera hagati haraza Musanze batukurikirana hari yanye mu Muhanga zande bose tubifuriza ibihe byiza usenga Theogene n'umuntu wacu hari Burayi nawe ati Alonso na Kiki nkunda analize zayo mukomeze mumbwira vugwa muri United ndayikunda ese koko Saido na Cedric bazaja muri Real Sport bo kugeza ubunye Cedric nta nkuru yiwe tunobwa turiko turumva Cedric Amisi equipe yiwiyo barahejeje masezerano vyaraheze yaragarutse ariko biravugwa yuko we akiri ngaha hari gihe abangaha mu Burundi hari gihe asimbira mu gihugu cy'u Rwanda rego ariko aragereza kurondera equipe gushika kuri no mwanya nta equipe araronka Saido nawe na kine muri Vital bajya ku rwego bagezeko Saido ntiyakinyeyo none oya kiyagihe cyo kwa dufate ata equipe aronse hako yicara saison yose maza gufasha wazi ikintu kimwe kiyagihe cyo kwa Saido we urabizi yuko yaheje amasezerano mengare mu Bufaransa hariya aza amarigiye kitari gito no mu Buganda ari batari mu Rwanda amarigiye kitari gito ari mu Buganda umenga mu nyuma aronka ubwo burenganzira bwo gushika ngaha mu Burundi rero gushika ngaha izo forme kuzirondera kuko hari yashobora kuba avuga uti harama equipe corporative ushobora gukinamwo ariko ngaha kugira ngo garukane ya forme kuko Saido numwe mu bakinyi ngaha mu Burundi afise discipline kuvyereke gukora discipline physique arakora cyane rero avuga ati kugira ni relance reka nce mu gwa Vital rero ntivyagenze nyane ko yari yifuza ariko yashatse kugaruka mu nyumurazi yuko yahawe na ya match amikaya twakana na Tanzania ayikorera ibintu hari bavuga ati uyu muntu ntatuvana Simba na Yanga zirasara agenda muri Yanga mu nyuma birabandanya rero kuri Cedric Amisi nawe we ahantu yobageze ibikeka musanzwe hari ibintu bibaho kavuga ati je uko biri kose nta equipe nobura kesa swa mu Rwanda kesa swa muri Tanzania nta equipe shobora kubura ariko gusa wo birananurwa nawe yuko ariko arondera equipe kandi mu Barabu sinzi je sais pas ko ari Dubai canke Arabia Saoudite nyene ariko urumva yuko hari equipe ariko ararondera hari mu Barabu Saido ariko avugwa muri Rayon Sport no muri APR FC ariko tuzomenya amakuru no vuga yiwe vuba cyane gose witwa Mpagaje Patrick ati ndi Patra mu Gatumba ndiko ndabakurikira 5 asante sana Mr Homeboy yavuze ati Mr Homeboy turi kumwe asante sana Mpagaje Patrick yagarutse avuga ati ngarutse hama nashaka mumbwira aho Jospin Shimirimana agere ari ngaha ari muri Vital muri Vital yarahejeje n'amasezerano baza ko amasezerano muri Vital yarangiye ko nkajya amasezerano abari maremare naho bizi ko bazomwongeza turarindire kumenya nawe no vuga nimba zoguma muri Vital canke nimba zoronka yinde equipe nivyo kurindira nabonye abakinyi la majorité basa n'abari mu karuhuko na Shasiri ryari naramubonye benshi bari ino ega amashampiyona yaraheze nabakinyi bavuga bati tugire vacances mu Burundi mu gihugu cyacu twasanzwe bafite n'imiryango ngaha nuko rero dutandukire n'amakuru yo ku mugabane w'Iburayi tuyaherehe ano makuru yacu yo ku mugabane w'Iburayi reka tuyahere mu transfer n'andi makuru ariko ravugwa no hirya no hino nuko
nuko novuga muri equipe ya Manchester United. Muri Manchester United hari anye hariko haraba intunganyo shasha kubagize board yino equipe guhera novuga hejuru cyane kubagize board no guhera hejuru hari yanye murabizi yuko kuva Sir Jimmy Latif aronse ino migabane 25 ariko kandi akagura ino departement ya technique canke ya sport nuko yaciye atunganya novuga bushasha novuga uburongozi bwa equipe rero mu kubutungana yagiye agira ama recruitment hirya no hino novuga kubasanzwe bafise uburambe n'ubumenyi mu bisata bigiye bitandukanye kugira ngo bikunde ino equipe yubakwe neza acafata witwa Omar Berada uyu yakora muri Man City amukura muri Man City amuzana kuba novuga umu CEO muri equipe uyu unye Omar Berada yaje gusubirira uri yanye Edward Wood bakubwira yuko Omar Berada mwiterambere rya Man City abifisemo uruhara rudasanzwe cyane ariko arikomeza kuko mbona ari kintu urumva acha kuzanira umudirecteur sportif yitwa Dan Ashworth uyu unye yamukuye muri Newcastle United kandi yarafise n'amasezerano maremare muri Newcastle uko Newcastle novuga yubakize kuva novuga bariya bayiguze kuva itanguye gukomera uyu nawe yabigizemo uruhara kubijyanye n'amarekritement niwe yazanye baba Bruno Guimaraes ba Isaac abakinyi bose bakomaye muri ino equipe uyu yabigizemo uruhara acha kuzanira uwitwa Jason Wilcox uyu Wilcox yamukuye muri inde hari anye kuba umudirecteur technique muri Arsenal uyu yamukuye muri Arsenal urumva yambuye benshi yamukuye muri Arsenal nimba yubakitse kujya kuntu nuko harimo aba bagabo nk'aba Jason Wilcox uyu nawe yamugize umudirecteur technique urumva ejo bundi naho yakuzana witwa Christopher Vivere directeur de recrutement uyu dini directeur de recrutement uyu unye yubatse equipe ya Leipzig ni ya Chelsea afisa amateka dasanzwe uyu unye Christopher Vivere iyi rero niyo board ya Manchester United uno mwaka kandi rimwe abantu kabisa bafise ubumenyi budasanzwe muvuga mu bisa mu mabanga yabo novuga basanzwe babashizemo ariko kandi hambavu yuho Manchester United yafashe witwa Rudy Van Nistelrooy uyu yari umu entraîneur yari mu hari anye muri Ajax Nistelrooy yari muri Feyenoord chang yego ni muri Feyenoord hari kabisa asenya amasezerano yarafitaniye na Feyenoord amuzana kuba novuga mu basista kuba mu assista wa Ten Hag ni binasohotse rero vuba Ten Hag tayari yamaze kuba official mu mwanya beje kuba aremejwe nka entraîneur wa Manchester United gusha muri 2026 aba rero nibo bagiye kuba bagize board ya Manchester United na staff technique urumva yuko rero twitege yuko Manchester United igiye kugaruka kuri rwagwe jewe ico ndabemereye niki yama panic buy kwa kugira yama panic kubijyana n'ama recruitment mukuzana sinzi aba bande nibigiye ko ibi inye kabisa mu bisezerere kuko bano bagabo kabisa ugiye kuraba CV zabo mbona nakamayo gashasha ka Manu ka Snapdragon mu mwaka uza ibya team viewer amasezerano bari bafitaniye na team viewer yarangiye bagiye kuba bakorana na Snapdragon ni kuvuga yuko Manchester United
kubijanye no vuga na vya ma panic buy canke ivyo bano bagabo ugiye kuraba no vuga amarore bari bafise mu migwi yabo ugiye kuraba no vuga ubushobozi bafise ubumenyi babifitiye by'ukuri simbona no vuga aho bizoca kugira ngo equipe ya Manchester nitere imbere canke nitere intambwe rero nuko vyifashe mu bari ko baratubaza no vuga makuru muri Manchester United ni Manchester United twarababwiye abakinyi no vuga iri hafi mu gusinyisha harimo Matisse de Ligt we amaze kugaragaza yuko gahunda afise ariyo kwerekeza he muri Manchester United kugeza ubunye rero na Bayern Munchen bo bari kubaka miliyoni 50 kugeza ubunye kuri no mugabo Manchester kugeza ubunye maze gutanga miliyoni 40 z'amaeho urumva yuko bari hafi na hafi kumvikana kukiguzi kugira ngo uno mukinyi w'inyuma wa Bayern Munchen w'umunya Peiba bikunde ashike hari ikintu kimwe yaronse ubu nta citwazo tene hagazosubira ikipe irakwiye ahawe wiswe Heik hamwe na Ruud van Nistelrooy bazo bari kumwe muri staff voilà abo ba directeur sportif arabazanye arazanye wo directeur wa recruitment arazanye n'abandi abantu kuvuga no munsi igisigaye no kuvuga ati abakinyi babamba muhamakinyi nabahe abinjira naba n'abasoka bamaze kubashira habona reka cenda bagarukako uwitwa Victor Lindelof uya no mutama niki uwe musaza kabisa ivyo yafashije Manchester birakwiye bagiye kumusohora hari Maguire ari mu basohoka uwitwa Casemiro seze yamugendeye nabi gose arimo mu basohoka Christian Eriksen nawe ugiye kuraba umutamari yahanyi ari mu gusanzarira mu kibuga uwitwa Anthony nawe arasohoka Jadon Sancho arasohoka Mason Greenwood aba barasohoka aba bose rero bariko bagerageza kuraba yuko bo bakura ko n'imiburi miliyoni 200 uko ari batandatu yaja kuba bigo uko ari batandatu umuntu ashobora kubaha make hoja ni Mason Greenwood Mason Greenwood yagize season nziza ariko aba miliyoni 200 zobura kuri batandatu kuri Maguire wo muronka kanga ariko Maguire none nta miliyoni 50 ukirugenda nabonaga Novance ngahawe boshira ndabona Manchester United reka tuziharura yo kubishoboka vyose amajana 2 nka 35 kuri Maguire reka basi tuyaharutura Victor Lindelof wo mugura ngaha 15 zitanu aya nta mukinyi w'imiliyoni 5 kuberi oya kiki ega bivana abakinyi b'imiliyoni 5 n'aba bakinyi bacu b'abarundi mama we sawa nyange yavuye muri n'ubunyange wanashima kuri 5 nawe erega bivana none ntabakinyi ariko Victor Lindelof yo kugwa 5 nawe rikicyo bi none uwazingaye uyu unye voilà nka Novas yavuze nka 75 nta 20 yoshikana Lindelof urya nukuri cyo dupinge nta Lindelof yoshikana 20 ahenzwe bahenze nde Lindelof nta Lindelof yo 20 yoshikana no mu Faransa nazo butanga mana dusenga kiki ni mu munkure mu twandikire kuri YouTube Victor Lindelof Valere yiwe wanashima twone ega birona rusho twonagenda no kuri transfer market nta tukaraba ikiguzi tukaraba Valere ya Lindelof urya naho yoja muri Nice kuko ijya transfer market nibesha ariko kubasohora ndavyura hari Maguire ama equipe aza ku miliyoni 30 na zingahe niziri mu kuri hari Maguire n'umukinyi mwiza yego kabisa Casemiro na 30 na zinga mu barabu bo mugura mu barabu ukibavye niko none sivyo ndiko ndakubwira ibajane mu barabu Casemiro bibaza ko yogugwa he swati ni mu barabu canke muri Leta zunze ubumwe za Amerika canke mu none ubikintu kimwe mu barabu sinze equipe iri kuravuga gutwara uyu senkani miliyoni bozi na senkani mu barabu Mubarabubozi kuko Casemiro arashobora guguterera sezo zibiri Etihad uyu mugabo agira gende hariya muri Al-Shabaab mbaro gupinga Manchester uyu Aubameyang yamaze no kugira imiliyoni atari 10 neza giye daba Aubameyang sanga yararangije amasezerano reka free agent reka muri Lindelof 20 na veterana yotanga Christian Eriksen zinga Eriksen aracyari umukinyi kabisa ntiyamenyene gusa no munsi Manchester United ishaka kwiyubaka gushasha kandi ikintu ciza
abo bakinyi bose babasohoye bakavuga bati inoti tuyirondera ariko icyo nshaka kuvuga ni ikintu cyiza hariho abantu bavuga bati rondera abakinyi kuno munsi icerekeye abataka ku isoko ntibari ko kandi barazimvye uno munsi kene muataka no muataka nabataka baki bari munsi no miliyoni 100 rero aho udafise gusohora amafaranga biragoye aba defenseur no munsi ikintu ushobora kugira ubu c'est un avantage ku bantu barokrita kuraba iyi Coupe d'Europe kuraba iyi Copa America harimo bakinyi bari kubariyerekana cyane gose muna munsi uyu mwana akiri muto ya cyane gose umutaliyana uyu yitwa Carafiori ni umwana akiri muto akina muri Bologna uyu mwana ariko ko imigwi myinshi cyane ku buryo Arsenal, Chelsea, Juventus, Real Madrid bose ariko bwatu umukinyi turamukeneye rero vyumvikana yuko iyi ero iri kwiyerekana abakinyi beza ugasanga hari abakinyi dufate nk'ubu nk'iyitiriki iragiye muri quart de finale urashobora kuraba uyu mukinyi nubwo kandi ntakuze cyane 26 ans uyu Demiral yatsinze Autriche una munsi ageze mu bara muri Al Hilal Al Ahli hari abantu bashobora kuvuga bati uyu mukinyi aracarimwe kuko ava muri Atalanta bashobora kuvuga ati reka tumugure mu Bwongereza dufasha una munsi Ngolo Kante akina mu Baraba nimutanga aragarutse rero ko no munsi ari wafatira ubufaransa cyane mushobora kumva hari ekipe ishobora kuvuga ati twebwe vuba turatanga amafaranga ya kuri Ngolo Kante gusa ubu aracari bafite amasezerano kandi baziko amafaranga menshi amafaranga miliyoni 100 ahembwa rero nibi ndakubwira Manchester United ivuga ati amafaranga batiza kuyasohora barondera abakinyi babandi baravye muri eho babandi uvuga uti kuko na munsi biragoye kuzana muri transfer market miliyoni 15 zo bamucize numvise ko navuze ke navye nta 20 wavuze mwizinga je navye nta 20 wavuze navuze zinga entre 15 yavuze ngo 20 wapi nta 20 ashaka gutaka kuri ndero ugawe wacu uvuga ngo zita oya je navuze ati na zitanu bo zitanga akagira ikibazo tugira eske ni yahe equipe iza ko mwifa sico ndakubwira nyene erega nimba kuri transfer market bavuga ngo 15 million sivyo hari umuntu ashobora kuza akavuga ati no je na 15 million shaka gutanga kuri uyu 15 million ashobora kuronka nabo zirenza hoho acubwiye ati ashobora kuronka umwana sivyo umwana wo mu Faransa mwiza cyangwa muri Portugal cyangwa muri Irigwe aza ku miliyoni 5 arusha Lindelof azomara imya yes ega niko bakora ushobora no kumubura yego ariko uvuga uti uyo sinotanga izo miliyoni 10 miliyoni nyinshi kumukiye ariko aravetera saza reka rero nivyo nakubwiye kuri Manchester United ngaho bariko basohora amerima menshi kuyinjiza bizogorana kuko bizosabwa yuko bagira bazana y'amaherema atazwi azokwiyerekana maze gushika mu kibuga kuko munsi uvuze utingira ndondere uwiswe Victor Osimhen ashakuza muri Premier League uno munsi amukeneye ko 20 million hariya muri Napoli bizogorana cyane ngene barekoreye amafaranga magoya 18 million nariko ndiyumvira Alonso mu bakinyi bose bashize ku isoko buryo umukinyi batari bakwiye kugurisha ni Eriksen yashaje nibari bakwiye kumudandaza abatubashira mu rugero rumwe naba Luka Modric Casemiro wa wundi Casemiro gusa ndiko ndabona Manchester United defense yabo bafise defense ya Yuyu Martinez akaba ari kumwe na Mathis Dorat ku ruhande hariya yego basi Luxo aracashobora hariya uwiswe uyu nya Portugal Chaye Marase nyaragarutse ameze bien uyu Dalo uyu mukongomani Aaron Wan Bisaka baracagerageza ariko barashobora kurondera uyundi ashobora kuza harya uravye hagati mu kibuga bimeze neza barafise uyu McTominay barafise Kobe Maino urumva barafise Bruno Fernandes sivyo barashobora kurondera abandi nka babiri bashobora kuza bakavuga bati ngaha aba barashobora kuza kabisa bagastabiliza hagati mu kibuga aba ari kintu ciza kuko na munsi turabona ko muri Manchester United ari gihe umukiya ashobora kuza saison ntimugendere neza Marcel Sabitzer yaciyeyo ariko integration yiwe ntiyagenze neza les dirigeants ba Manchester United ntibabaye patient bavuga ati uyu mukinyi integration yiwe muri Manchester United ntikugenda neza
tumuhe undi mwanya yari ntizanyo Sevre ariko no munsi raba Sabitzer muri Dortmund harakomeye cyane mvuga nti le retour ya Jadon Sancho cyo ikintu cyiza na ero yakubise yabaye le retour ya Jadon Sancho cyo ari ikintu cyiza urumva kuri we nubwo bafitanye antecedent na n'uyu mukoca Erik ten Hag ivyo byose muri football bobicisha kuri urwamazi kavuga ati tuza twubaka umugwi ndavuga kuri uyu mukinyi nubwo mbona yuko ari migiri kwa burondera za Lazio uyu yagiye muri Getafe ninde Greenwood urumva abana bakiyo atakabazara kuko no munsi ni wombwira yuko on peut encore miser kuri inde kuri Anthony yaguze amafaranga menshi bamushize ku isoko urumva niyo gukora amafaranga menshi avuga ati ntabwo turahebye nagende uno munsi Hodrund ariko ari integra neza rero ni barabe ingene bubaka umugwi na cyane kubona bakiri bato Ten Hag n'umuntu akunze abana bakiri bato twarabonye aho yagejeje Ajax Amsterdam rero uno munsi arashavuga ati kandabereze rima biboneka yuko n'uyu Christopher Vivera avuga ati n'uyu Ramare Woshroff avuga ati ndakene ko Mathias Doran aza cyo bari kintu ciza rero twaze ko Manchester United uburongozi buhindutse guryanye turashaka gusanga igarutse kuri gwagwego gwiza na Ten Hag ko sumumenyereza mubi yagize abakinyi nabone batari beza nuko rero nuko nayo makuru muri Manchester United tukiri mu yandi makuru hari anye nuko umukinyi yitwa Joao Palhinha ariko arigaragaza cyane gose muri no equipe serukira gihugu ya Portugal n'umukinyi novuga wa equipe ya Fulham hari anya ramaze igihe ariko novuga ararondegwa n'umumenyereza Vincent Kompany menyereza musasha wa Bayern Munchen Vincent Kompany ikintu cyambere yatanguye kumenyesha uburongozi bwa Bayern Munchen agishi abiye ati nkene yuriya mugungu Joao Palhinha wa Fulham ati ndamukeneye azi hano novuga dukorana muri Bayern Munchen hariya rero barumvikana novuga na equipe ya Fulham muriye ko amafaranga miliyoni 46 z'amaeho gushirako n'amabonus atandukanye hariya rero urumva yuko tayari uyu mukinyi agiye gusinyira equipe ya Bayern Munchen vuba cyane gose agiheza rero yiwe azohita yerekeza hariya mu Budage isa n'ivyarangiye basigaye ku byo officializa acha hitagenda novuga nti ni recruitment nziza ya mbere uretse ko hari habakinyi nawe Vincent Kompany ariko avuga ati naba nibaveho bagende nkaba Joshua Kimmich urabona ko yamaze kuba yerekana ko atazobakoresha nibaza ko experience agize uruhara agize muri yero nibaza ko azogwerekana umugwi mwiza nka Bayern nagasore kariko karakura imyaka 28 ukaravye ugira ngo nakana uzi ikintu kimwe uri Joao Maria Robo Alves Vincent Kompany ikintu ariko aragira hari ibintu bidutangaza twari twivuga turavuga tuti tunanavyanka tubavuga ati ntivyoshoboka nk'umumenyereza nk'urya ashobora kuja mu gukomeye nk'urya ariko nuko abantu baba babonye potentiel y'umuntu potentiel y'umuntu avuga ati uyu mukoca arakomeye umukoca ashobora kuba afise equipe yitwa Burnley ishobora kuva mu cicaro ca kabiri bayambere ikaza igatena tete kuri Man City kayitsinda yabiji yasho ikazokina n'amakipe akomeye urabona yuko umukoca si wa wundi ariko arazibira arakina burya Burnley yatsindwa ikina cyane gose byumvikana yuko yari afise ikintu gikomeye uno munsi agiye mu gukomeye rero ayo ma recruitment ariko aragira hari ama recruitment aba mu migwi abantu bataba babona fata recruitment yagize uyu wa Liverpool nta bantu bari bavyiteze kubona yuko arabuze Caicedo arabuze Romeo Lavia arabuze bana ariko arazanye amaherema Makalistera araje Gravenberch muri Bayern ariko arakina agiye muri Stuttgart azanye kapiteni wa Stuttgart uyu wataru Endo aramuzanye ubona yuko abantu bavuga bati iyi recruitment magize uyu muntu ko tutabona umengera asigutse nk'umugwa wa Liverpool ariko urabingene Liverpool yari imeze rero nizo ndakubwira niba ariko aragira uyu Kompany avuga ati yo Palhinha numukinyi mwiza
atariko wa wundi yarageze kundwa na Arsenal igihe ayitsinze Fulham urazi kwigeze gutsinda yigeze gutsinda match ari mu Arsenal barayironda ariko ntivyakunda aronse umukinyi akiri muto agiye imyaka 48 niho habageze ageze gusha harya avuga ati ndamukeneye ashobora kumfasha ejo muzokumva avuga ati nzane undi mu defenseur uyu canke mu ataka ure Bayern Munchen ayegeje kure kuko numu entraîneur tuzobona ivyiwiwe muri isezo ari muri Bayern mu bisanzwe kiki gerageje kuraba abakinyi canke abamenyereza bakoranye na Pepe Guardiola ntabazibira bari yaba na Arteta Arteta nuzori mubona ari kakina ibintu byo gusizibira zorabe na company kandi ni na equipe itatinya ngo wayitsinze 3-4 wabona ko baguma batembereza rero je nibaza ko ni ikintu ciza kuri uyu mumenyereza turashobora kubona Bayern nziza twabona muri 2013 2014 aba bamura bagihiye yaba Ribery yaba umukinyi w'umunya Robben turashobora kuyibona kuko urabona ko mu bintari kagira nawe nyene agomba ubwa mbere guha icizera abana bakiri bato abona ko nibirera tanguye ko bamura nabo hageze ko bo bisabandi kugira nabo bigaragaze nibaza ko ashobora gushira Bayern heza hashoboka nuko yitwa Joao Maria Robo Alves Paredes Costa Parinya Gonçalves niyo mazina yose yiwe amazina agira kuranga 1 2 3 4 umunani amazina umunani yavutse igenekerezo ya 9 ukwezi kwindwi 1994 nako na gatanu myaka 28 kugeza ubunye mu gisagara ca Lisbonne equipe novuga yatanguriye gukina nk'umu wabigize umwuga ni equipe ya Sporting kuva 2014 gushika 2017 yari muri Sporting B ariko baca bamutiza muri Moreirense acagaruka muri Sporting rero yabakuze muri 2016 gushika 2020 hama aratizwa muri za Braga ariko Fulham kiramugura muri 2020 yarahamaze rero uyu mwaka wari umwaka wugira kabiri ariko yavansa neza cyane yavansa neza cyane gose iyo Kitman nziza kuri we cyane gose ni progress kabisa kuri we nko milieu defensive rero muri Fulham yarahakubise match 68 muri saison zibiri kubitsindo urumva ko ari statistique nziza kabisa kandi ko yari umukinyi novuga ngendegwa ku mwino equipe ya Fulham nuko kuyandi makuru ni FC Barcelona Kiki ndetse na Novasi bagiye kuba batangura pre-season vuba cyane gose hari ya rero umumenyereza Hans Flick yagomba kujana n'umwanya nta mwanya afise novuga wo gutakaza aha kubwira yuko vuba cyane gose mu mpera zo kukweza zo batanguye wanashima Lodisi z'ukukwezi ni Chese kubakinyi ba FC Barcelona bazoba bari disponible kugirwa ibipimo bazoba bakiri muri Euro bazoguma muri Euro muga ko bazoba bari novuga bari disponible ibiruhuko bizoba biheze bazoba batanguye ibipimo byo kwa Maro 14 batangure novuga imimenyerezo FC Barcelona urumva aho rero kubakinyi 10 bitegekanya yuko agiye gutangurana nabo pre-season no Hansi Flick ari witwa nabonye amazina yawo niba bakinyire bo hasi nyene Ander Astraraga witwa Diego Cochel witwa Hector Ford akakoko karamenyerewe ka Hector Ford witwa Mikhail Fay wa munya Senegal witwa Gerard Martin witwa Marc Barnera nako Marc Bernard witwa Marc Casado witwa Unai Hernandez witwa Alex Garrido witwa Noah Darvich ndetse na Angel Arakaro karakaze mugabo Noah Darvich nakadagi akabara kazanye bivugwa yuko nyuma yo kubura Arda Güler bagiye agagasone ko karakomeye cyane gose bakaguze he bakuye mu Budagi nimba ari Wolfsburg nimba ari hehe
nabo rero niba bakinyi agiye gutangura nabo precision kuri FC Barcelona rero Alonso ni FC Barcelona kuza rumenyereza nk'uryo numenyereza akomeye cyane numenyereza ntakuze cyane gose ariko arafite experience murazi yuko yari kumwe n'aba Joachim Löw batwara Coupe du Monde 2014 yaratwaye Champions League ya 2020 na Bayern Munchen vyumvikana yuko kuronka Hansi Flick FC Barcelona ni chance kabisa ni chance bivaye na periode bari kubaraca muri kino gihe kuba baramuronse Xavaragiye madomande yabaye ari menshi bamwe bakavuga ati nakashobora kuza uyashobora kuza ariko Hansi Flick yaravugwa urazi ko yarondegwe n'imigwi myinshi za Chelsea ahagenda akavuga ati ndavye wapi Simoni projet yanyu kigenda neza ariko bikaboneka yuko ashaka FC Barcelona rero FC Barcelona kuyishaka avuga ati FC Barcelona n'umugwi mwiza yeguri mu bibazo by'iki by'uburyo una munsi kintu ariko arakora mbona yuko nawe avuga ati ndifuza gufasha uyu mugwi bivanye naho ugeze n'ivyo fisa muri FC Barcelona bavuga bati turashaka kugura abakinyi aba kugira ngo dushobore gukomeza umugwi ariko uburyo nta buhari ntituraronka n'uburenganzira bwo gushobora kwemerwa muri La Liga ko zotangura championnat kwandikisha bakugira iki tubwirizwa gusohora abakinyi ivyo vyose uwe yarabiravye aravuga ati reka nkoresha ivyo mfise aravuga ati agenda kuri haya muri La Masia muri ya academy hariya araraba babakinyi bamwe bakunze kuronka chance yo kuza bakagira ama entraînement bagasubira hariya muri ya equipe iyo ya matoyi arabona ya mayema make aravuga ati jewe ya mayema ndayakoresheje arashobora kuko narabonye muri FC Barcelona murafise pepiniere nziza murafise abana bakiri bato bashobora gushika bakiyerekana uravye par exemple nk'uyu Margiu nuko bamudandaje agiye muri Chelsea ukaraba ndavuga Lamine Yamal ukaraba hari undi mwana yigeze kuza rakina ariko ntiba uyu yitwa gute hari uyu babaciye bakura muri Eho ntuze ya Kubarsi urumva nabana bakiri bato bari korekana yuko bafise kabisa bazi gukina bafise potential yo umupira akavuga ati bashoboye rero avuga ati jewe ngira nkoresha naco gituma ubona yuko precision wigiye gutangura kare aba ba Michael Faye bavuga ati FC Barcelona kuko yari kwirabura abakinyi babe idandaza boja ku isoko una munsi bariko bariyumvira amayirima manini yo kudandaza notama baba Rafinha aba uyu Ronaldo Araujo ariko wesi cyane ariko hari abakinyi biba ngombwa yuko bazosohora nk'uyu yasohotse uyu bari bamuza yava muri Chelsea ba Marcos Alonso Aurelio Romeo na warasohotse ariko bakinyi babo badandaza kugira ngo baronke amafaranga Margiu baramudandaje baronse miliyoni 5 urumva ni ziki birakenerwa yuko kugira ngo baronke abakinyi beza badandaza dufate nka Rafinha bashobora ati Rafinha tworonka miliyoni 60 canke 70 on sait jamais kuko no munsi ariko aravyitwara mu neza hariya muri Copa America ivyo rero nivyo bagifite ko amakenga kuko ibivuga kuri Nico Williams ari kuri clause liberatoire yiwe iri kuri 58 millions mutari 54 millions aya mafaranga rero una munsi FC Barcelona est-ce qu'il a fait kuyatanga je ne pense pas una munsi bavuga bati twebwe turindire yuko contrat wizohera muri November ivyo navyo iyindi miguri kuriruka Chelsea iri nyuma yiwe Arsenal nyuma yo musore rero bivuga yuko umusore we yaravye ati jewe Bilbao ntaco turapfa bamfashe neza avukiye ankurira aha ntaco nabuze ndetse ndi kubona mukuru wanje ni ibintu vyiza asari kurasaba umuhaja wiwe amusabire bamwongeze amasezerano SKFC Barcelona izomugura canke irindire yuko contrat wihera hehe muri November hama baza kumutora kwagusa ivyo navyo biragoye mbega FC Barcelona igiye kudandaza uyu Rafinha kugira ngo ishobore kuronka aya mafaranga yo kugura iyi clause liberatoire ya Nico Williams hama barihe n'amafaranga atari make kuko hari ivyo barimwo vya contract yabo na Nike urumva yagira ivuga ati twebwe amafaranga ko turabaha FC Barcelona avuga ati wapi ntukiyemera ni muduze bate mudashikanya amafaranga miliyoni 100 kuri saison ivyo ukunda ko Puma ariko iraza ishaka kuba umu equipment wande wa FC Barcelona ko Nike yaremeje
kuduza amafaranga ayo ashobora kubafasha kugira ngo bashobore kwamortiza ibintu bimwe bikeye rero ni FC Barcelona mvuga ni Hansi Flick ikintu agiye kubafasha uravye muri FC Barcelona bimwe mu bakinyi baje bava handi hantu bidogera nuko iyo babavuye bashika muri mu mugwi basanze FC Barcelona iri plus technique que physique abakinyi usanga umupira kuwukora ko ari ikintu gisanzwe kandi bakora cyane gukora ku mupira ivyerekeye physique sikirenga rimwe na rimwe rero bikunze kugira n'ingorane ku bakinyi ku mabresi uravye nk'aba aba Lewandowski baraza akavuga ati eba ahantu nta physique hari ikomeye ukaraba aba bayoboka kanseri waza bivuga ati nta physique ikomeye hari abakinyi benshi bavuga ati ngaha ntibakora cyane physiquement ahubwo techniquement niho bakora duzosanga hari abakinyi benshi baza muri FC Barcelona bibagora kwintegra kuko usanga ari gutembereza umupira rero Hansi Flick ashobora kuza agahindura ya system doje ya ADN ya Barca kuko no munsi ivyerekeye tikitaka abantu vyarabarambiye abantu vyarabarambiye abantu bavuga gutembereza umupira ego nivyo ariko raba system no munsi yakinisha Pep Guardiola gutembereza umupira ariko arataka agakora ku mipira nk'itatu bakabageze mu igori amashuto baratera mu igori uno munsi rero Hansi Flick ashobora kuza avuga ati jewe iyi system ndayikureho abakinyi ndabakoresha abakinyi ndabereka imwe dushobora gukina twavansa neza atari vya bindi umupira ushobora gutembera mu kibuga panda 5 minutes mwatsinzwe ibitsindo bibiri ivyo rero ashobora kuza bikuraho abakinyi akabazana muribuka muri 2020 muri covid ingene abakinyi bashoboye kubokipa muri covid bazara abagangi yazanye ubu muri FC Barcelona hari uwiswe nimbari Julius yamuzanye nka préparateur physique yaraciye mu za Chelsea batwara Premier League mu za 2017 no 2015 yaraciye mu za Inter do Milan araca mu Butaliyano muri Squadra Azzurra araca muri za Juventus vyumvikana yuko ikintu cha physique akimenyereye cyane gose ico kintu FC Barcelona niyamara kukironga akabora afite ati ndafise ba Pedri bakira abantu uravye physiquement Pedri so wundi agiza ko techniquement il est très fort Lamine Yamal physiquement ntaruwa swata ariko techniquement il est très fort uyo rero wongeye ko ico kintu cha physique usanga wa mukinya baye mukinyi mwiza urabona FC Bayern Munchen ingene yaje après 2020 ikomeye cyane tubona ba Alphonso Davies arabagangi ukabona aba ba Mula baza arabagangi ukavuga ati byagenze gute FC Barcelona uno munsi irashobora kuzana iyindi sura kuri iyi Eriande ya Hansi Flick tukabona FC Barcelona nubwo idafise kuzana abakinyi bakomeye ariko baravye hari abakinyi beza bafise uno munsi nimba uyu Gavi ni yagaruka avuye muri Brescia c'est vrai agiza amantema Hansi Flick ashobora kuza komeye Pedri ahari bemeze neza Frankie de Jong avuye mu mvune kuko nizo mvune hari abantu bavuga bati lo physique si nyinshi ku bakinyi ba FC Barcelona ugasanga bakinyi match menshi ivyerekeye Lemiske kaba bimeze nabi be bagarutse bakabakomeza harya usanga FC Barcelona irakomeye kuko abakinyi ifise ntibari babi cyane ku buryo FC Barcelona yosuri makurya nuko rero nuko makuru ni menshi cyane gose turacashishikara nuko tubandanya amatransfer ni menshi cyane gose ubona yuko abakinyi bariko arifuzwa n'imigwi ubona ari muri Paris Saint-Germain hari ariko mu barabona basaze bavuga bati umukinyi tubona yuko ariko arakura turamukene hariya uwiswe Marquinhos mu barabu mu Art Ittihad uravuga ati uyu mukinyi ni kuri turamukeneye Paris Saint-Germain ubona gute ariko Marquinhos bavuga ati jewe nimwumvikana na Paris Saint-Germain ikaronka agafaranga tubutse jewe ndagenda nta kibazo ariko muri Paris Saint-Germain bavuze bati twebwe turacakeneye umukinyi turacamufise rero ntituramenya ko bashobora kumugerekura uyu ndari ko aravugwa n'uyu mukinyi umunyegori wa Man City Ederson Morales avuga yuko bisa nkuko bari ko baravugana cyane gose n'umugwi wa Al Nassr ko ashobora kuberekeza mu murazi yuko uyu mukinyi yigeze kwerekana attitude imeze ukuntu muri za nkino za yari muri Premier League igihe Pep Guardiola mukuyemwo mu rukino rwa nyuma yari mu rukino rwa nyuma murazi
ingene yari Stefan Ortega yaciye akora vyiza bivugwa yuko akagenda Edson Morales Stefan Ortega acaba gardien wa mbere muri Man City urumva muri Mirase naho biravuga yuko bari hafi gusinyisha umukinyi Alvaro Morata ku miliyoni zigera kuri 13 ngo niyo close biratwara yiwe urumva yuko umukinyi bavuga bati turabona yuko ariko aravyigenza neza hariya muri eho turashobora kumuzana akaza agafashanya n'abandi Paris Saint-Germain naho yahumaganye kuri umukinyi Joshua Kimmich nubwo imigwi nka za Chelsea za FC Bayern Munchen bamugomba ariko Paris Saint-Germain yoyo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mukinyi ishobore kumuzana mu mugwi wa Paris Saint-Germain ariko ntibiramenyekana ko bashobora kugira iki kumuronka abandi bakinyi umukinyi hari umunyegori Paul Lopez ariko aravuga cyane gose mu mugwi wa Olympique de Marseille bivuga yuko baba bamutijije harimo obligation d'achat y'imiliyoni 5 rero uyu mukinyi kwavuye hari muri Serie A rero abaki benshi bariko bararonderwa cyane gose no muri West Ham hariya murazi yuko uyu mukinyi yahagaritswe uyu Lucas Paqueta kuvyerekeye ku bettinga kuri 1xbet ngo umuntu wa mbere kabisa rero baracagira amatohoza mugabo amatohoza aracaba rero ngo umugwi wa Flamengo yaje avamwo urifuza yuko bo batiza uyu mukinyi Lucas Paqueta akaza kubafasha rero nta biramenyekana ariko baracariko baravugana no mugwi wa Flamengo wo muri Brazil nuko nyuma yaho Newcastle rero babamburiye mu directeur sportif wabo yitwa Dan Ashworth twariko turabibabwira yuko Manchester United ariyo yamuguze imuzana kuba directeur sportif muri Manchester United nabo baciye bagira gutya bazana kuba bamusubiriza n'uwitwa Paul Mitchell ni mu directeur sportif mushasha wa Newcastle United bamukuye muri AC Monaco muri AC Monaco aho yari yahashitse muri 2020 urabire rero buryo novuga no ma equipe azikudiringa cyane gose zikudiringa uyu Paul Michel nawe afise CV nini ya cyane gose kuko hari ya mu Bwongereza subwa mbere azobagiye gukorerayo kuko kuva muri 2012 gushika 2014 yarafashije equipe ya Southampton novuga kugira ibihe vyiza nk'umudirecteur sportif hama muri 2014 acaja muri Tottenham Hotspur gushika 2018 uno mu directeur sportif yitwa Paul Michel mu Mwongereza aho rebona yuko yavuye agenda muri imigwi ya Red Bull cyane muri Leipzig aragenda muri New York agenda muri Bragantino imbere yuko rero yerekeza hariya muri Monaco muri 2020 aho bamukuye rero kugeza ubu no munsi tuvugana mu majambo yiwe yavuze ati byukuri nagize ukwaguka bikomeye cyane gose ndetse no kugira experience novuga mu migwi nagiye ndacamo muri career yanje inovuga isanzwe ati rero hari anye ni ibidasanzwe kunovuga ku bafana bobo bafashe icyemezo ndetse banasaba buno burongozi bwa Newcastle United bwuko bwo mpakazi ati rero ndafise ishaka ryo gutangura gukora ndetse no guterera bikomeye cyane gose muri ino equipe wanashima ibihe binini cyane gose bishoboka ati j'ai hâte de commencer et de contribuer à la croissance de l'organisation et à la compétitivité à long terme dans tous les domaines. On va yuko rero ariyo majambo ya mbere yiwe yashikirije Paul Michel ni wagiye kuba ari directeur sportif wa Newcastle United. Ko dusubira kuri Lamine Yamal na inyuma y'amazu afise canke imiduga boneka ko inyuma y'amasezera hari n'imiduga amasezerano aheruka gusinyiranira na Adidas yaciye yaguramwo inzu aho abavyeyi na Inakuru urumva yabaguriye inzu zitatu umva ko batanguye kugifaranga giwa kirimbo yariko arahanye n'abavyeyi imyaka 16
biraryoshe kabisa nkumva kugurirwa inzu n'umwana w'imyaka 16 aba ari ikintu kidasanzwe. Hanyuma ayandi makuru ari kavugwa nuko umugwi wa Man City once ko usubira gutiza FC Barcelona umukinyi Joao Cancelo mpaka ngo barihe miliyoni 20 canke 30. Reka nayo bafise ariko nigeze kuba mbona mu gatondo Javier Tebas avuga ko ubu FC Barcelona ishobora kurokrita atakibazo ko ibibazo basa n'abariko barabivamwo by'ubutunzi nibaza ko birashoboka amafaranga ya Nike yatanze agashika arashobora gufasha kuri ivyo bakabemera yuko bashobora kurokrita ariko no kurindira n'umugwi wa Arsenal rero kugira wikomeze kabisa biravuga yuko biri hafi cyane yuko uyu mukinyi Ricardo Carafiori umwana mwemera kabisa n'umutaliyano umwana kiri muto ye mwarabonye ingena kina muri Squadra Azzurra ariko ku 150 birashoboka yuko umwana bashobora kumwegukira muri Arsenal nta urabimenya bishobora gukunda ariko ngo biri hafi bazobaronsa umukinyi mwiza cyane gose. Ikindi rero cyavuzwe kuva ku munsi wejo nuko nyuma yuko transfer y'umuhungu wa Lilian Thuram uyu Kefren Thuram kuja muri Juventus dotire nuko amaze gusinya amasezerano muri Juventus dotire nuko Juventus acevuga ati wa mugabo we uraje nga twebwe tukwemera yuko ukina Jeux Olympiques. Uyu musore rero tayari amaze kuva mu mugwi wa Les Bleus hariya uzoza muri Jeux Olympiques kubera iki Juventus yahakanye ati umukinyi wacu nimba ari wacu nta Jeux Olympiques akina nk'ibi bagiriye ba Chouameni ba Kamavinga na ba Mbappe. Rero urumva nagahombo kuri Thierry Henry kumukinya homvye yari yamaze gushira muri squad yiwiwe ko Juventus ivuga ati ko twamusinye twebwe nta mukinyi wacu azokina Jeux Olympiques. Nuko imbere yuko tubugura umurongo wa telefone nuko muri Manchester United no musi nayihagurukiye pe kuko ni benshi bakomeza kumbaza makuru yayo muri Manchester United. Ikinyamakuru Daily Mail cyatangajije yuko ino ekipe yo mu buraruko novuga bw'igihugu cya Angleterre igiye gushira hanze abakozi bahora bahembwa bagira ku majana 250 bose kuva ino ekipe novuga ifashwe n'uburongozi bwa Ineos hari riske yuko abanyamushahara bagira ku majana 250 bashobora gutakaza akazi. Hariya Manchester United ndakumenyeshe yuko yari ifise abakozi bahembwa bagira ku 1,100 abakozi bahembwa 1,100 abakozi rero umva ndashiramwe abaplanto abakwizinye abavomera ibibuga abakora nobwa muri ama ekipe y'abigeme abakiriye abakorera muri yari ama ekipe y'abakiri bato abakorera nobwa bose bashika kwijana 1,100 ayo cyo shiramwe n'abakinyi bose ko nabo bari mu bakozi 1,100. Rero iyi economy igiye gufasha Manchester kurekipera ama dizaine y'amamiliyoni y'amafaranga bahora bahembwa ubwo bwinshi babugabanyura hamagende gufasha muri ekipe nkuru y'abagabo ya ekipe nkuru y'abagabo bagiye kuyihagurukira kabisa. Ekipe rero ya Manchester tubamenyesha yuko niyo ekipe ya mbere mu Bwongereza yakoresha abakozi bose nako abakozi benshi gusumba iyindi migwi yose kuko izu bwa mbere abakozi 1,100 hakagaruka Liverpool ya kabiri abakozi 1,005. Ekipe ya gatatu ni Chelsea yifise abakozi amajana 788. Hama ekipe ya Tottenham Hotspur ifata ikibanza ca kane abakozi amajana 719. Arsenal ikibanza ca gatanu abakozi amajana 649. Manchester City ikibanza ca gatandatu abakozi amajana 520. Umva ko Man City abakozi fise ni nk'igice c'abakozi novuga cyamani ariko nibaza ko biza kuba ari byiza cyane twitege nko mu myaka 2 ndabona ko Man U zo bisigaye rivaliza neza na Man City ko batanguye na projet yo kuhindura ikibuga gusanura ikibuga
haya iko hari ama image namye mbona kiki ajya Old Trafford iraba yo oya reka ya match yana ntavyo wabonye ndihenze umbaza ya match yanze abafana barimuka oya reka irutwa na departement ariko kiki nawe yaravuye bararira guhaguranya inyubuki equipe ya mbere ku isi kuvuga yuko ikibuga gisumbwa na departement nico cavuzwe ravuga ati burya rero babahungu bagaraze hari agwa biriri noti gusanura stade wapi ivyo byavuze kuva kera ba Cristiano ati uravye hari ya za Carrington ngene hasigaye hameze ati hateye isoni je nagiye muri za Real Madrid ja muri Juventus ngarutse ansanga vya bintu biracari vya bindi nyene ko hame na karetushe nani rangi bashizeko merereka kuva gute ariko nawe sha yabaye nka kwa kundi nkaya mace urabinyubukije kabisa yabaye nka kwa kundi haravuye barayiragwa abantu bari deplace mana yanje we yabaye nka kwa kundi kwa ya match ya Denmark na batanyarukije azoza barakira kuri stade Intwari ni bahetse ariko irutwa na departement nuko ariko departement turi departement bari tunyagi ariko mani Old Trafford mama we yatari 60 ubusa nariko ndaraba kiki Ricardo Carafiori ni umwana kiri muto myaka 22 aracari muto gose kandi uyunye bamuha nka style ya Cannavaro umwana kina neza kabisa kuzibira ari tanga gose Arsenal yo muronka kabisa yo mu defenseur mwiza